Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abayobozi b'ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari mu nama mu murwa mukuru wa Hongria Budapest, bitezwe ko baza gutangaza gahunda yo gutuma Uburayi burushaho guhangana mu rwego rw'ubukungu. Turanagaruka ku nama yabaye ejo mu Burundi yahuje umukuru w'igihugu n'abayobozi b'amashyaka ya politiki. Kaba rero iyo nama twibaza icyo yari igamije. Yari yaduhamagaye kugira ngo tuvugane ibijanye n'inyifato tutegeza kugira muri iyi minsi y'amatora, cyane cyane ibiganiro byabaye byatumberezwa ahanini kugwaruka. Ubushinwa bwatangaje gahunda nshya yo kubonera umuti ikibazo cy'imyenda ibarirwa muri za miliyari z'amadolari 50 y'ubuyobozi bw'ibanze. Tubafitiye na baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Ngyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'intebe w'Ubuholandi yavuze ko atewe ikimwaro n'ibikorwa byakorewe abaturage ba Isiraheli nyuma y'umukino warayobereye i Amsterdam. Dick Scoff yavuze ko Ubuholandi butazihanganira ibikorwa by'urugomo rushingiye ku kwibasira abayahudi, kandi yarahiye ko ababikoze bazacibwa urubanza. Mu ijoro ryakeye abasore bari ku tumoto bigabye mu mihanda bahohotera abafana ba Maccabi Tel Aviv nyuma y'umukino iyi kipe yabo yari maze gukina na Ajax Amsterdam. Mbere gato yabyo ariko abafana ba Maccabi nabo bari bafashwe amashusho baririmba indirimbo zirimo ibitutsi byibasira abarabu banasakuza bati Let IDF win, bisobanuye ngo reka ingabo za Isiraheli zitsinde, bakomoza ku ntambara za Gaza na Libani. Komiseri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Loni aravuga ko hagomba kuba ubutabera ku cyo yise amarorerwa yabereye muri Isiraheli no muri Gaza. Icyegeranyo gishya cyakozwe na Loni cyakusanyije inyifato muri iyi ntambara kandi kikanatanga impuruza ku bwicanyi bukomeje gukorerwa abasivile ku buryo buhoraho ko bushobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara cyangwa jenoside. Inkuru ya Imogen Fox muragezwaho na Yvette Kabatesi. Icyegeranyo gishya kirimo urutonde rurambuye rw'ibishobora kugira ibyaha by'intambara, kuva ku gutuma habaho inzara, kugaba ibitero ku bitaro no gukoresha intwaro zirimo ubumara. Uretse igitero cya Isirayeli i Gaza, harimo n'icyagabwe kuri Isirayeli ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize, ndetse n'ibisasu bya rokete bitarobanura byarashwe n'umutwe wa Hamas. Ariko igiteye inkeke nuko ku mfu zirenga 8,000 zakusanijwe na ONU ku makuru yizewe, 70% by'abapfuye n'abagore n'abana. Ibi biratanga ishusho y'imiturire i Gaza. Abana nibo benshi, ndetse abari hagati y'imyaka 5 n'9 nibo bapfa cyane. Icyegeranyo kivuga ko hagomba kuba ababazwa ibyo byaha, harimo n'ibishobora kuba byakwitwa ihonyabwoko. Umujyanama w'umutegetsi w'ikirenga muri Irani yasabye igihugu cye kutagaba ibitero yise ibyo kwihorera kuri Isiraheli nyuma y'ibyo Isiraheli yagabye muri Irani muri uku kwezi. Ibyo bitero bya Isiraheli byasubizaga uruhuri rw'ibisasu bya misile byamishwe kuri Isiraheli mu kwezi kwa 10. Ali Larijani wahoze ari n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko muri Irani yavuze ko Isiraheli ishaka kureshya Tehran mu ntambara ngari y'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Yasabye Irani kwirinda guhubuka igasubiza mu buryo butekerejweho, yirinda kugwa muri uwo mutego. Irani ishyigikiye umutwe wa Hezbollah muri Libani na Hamas muri Gaza yarahiye ko izatera Isiraheli mu kwihorera. Guverinoma y'Ubushinwa iravuga ko izaha abategetsi bo hasi miliyari zirenga 800 z'amadolari kugira ngo bishyure imwe mu myenda bafite. Ayo mafaranga azakoreshwa mu kwishyura ikizwi nk'imyenda ihishe ariko ntiyahishuwe. Mu kugabanya amafaranga y'imyenda rero, Beijing yizera ko guverinoma zo ku rwego rw'ibanze zizashobora gutera inkunga ibikorwa by'iterambere ry'ubukungu bwazahaye cyane kuva mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Ariko bamwe mu basesenguzi ntibashamajwe cyane n'ibyatangajwe, bavuga ko hakenewe ibirenzeho mu kuzahura ubu bukungu. Muri Botswana habaye umuhango wo kurahiza perezida mushya Dumoboko. Yatsinze umukuru w'igihugu wari uri ku butegetsi mu matora yarangije ubutegetsi bw'ishyaka ryari rimaze imyaka ikabakaba 60 ritegeka. Inkuru ya Will Ross murayumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa.
haririmbwe indirimbo y'ubahiza igihugu kuri uyu munsi wizihizwaho demokarasi ya Botswana. Umukuru w'igihugu mushya Duma Boko yazengurutse stade aherekejwe n'amafarasi y'umweru. Mu ijambo rye yavuze ku bumwe. Ubwo hari abavugizaga induru uwo yasimbuye mu kugwetsi Mosisi, Perezida Duma Boko yabasabye kumugaragariza urukundo kuko yagaragaje ko ari intwari yemera guhererekanya ubutegetsi. Birasa naho ari ubutumwa bwohererejwe akarere kose. Muri Zimbabwe bituranye, kutavuga rumwe na perezida byonyine rimwe na rimwe bisubirishwa ubugizi bwa nabi. Muri Mozambique naho ubu hari akajagari nyuma yaho bivugiwe ko amatora yabayemo ubujura bw'amajwi. Aya ni amakuru ya BBC. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Sudani yashinje umutwe wa Rapid Support Forces kwica abasivili 120 mu masasu n'uburozi bushyizwe mu biryo mu burasirazuba bwa Al Jazeera mu minsi 2 ishize. Mu itangazo minisiteri yasohoye yavuze ko umujyi wa Al Hilaliya umaze iminsi igera ku 10 wugarijwe n'inzara iteye akumiro. Yavuze ko abasivili babarirwa muri magana barimo abana n'abagore batabona ubuvuzi kandi batewe na kolera. Umutwe wa RSF mu bihe bishize wakajije umurego w'ibitero ku basivili baba muri leta ya Al Jazeera nyuma y'uko umwe mu bagaba bawo bakuru ahungiye agasanga ingabo za leta. Jacques urakoze Prudence Ngiyumva. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu karere kibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo yabonanye n'abaserukira imigambwe mu Burundi. Hamwe mu makenga abaserukira imigambwe bashikirije akaba ajyanye n'itegurwa ry'amatora rusangi yateganijwe umwaka uza. Mu kanya kashize navuganye na David Mukanya, vice president w'umugambwe w'abadasigana Iprona, ntangira mubaza icyo umukuru w'igihugu yari yabahamagariye. Yari yaduhamagaye kugira ngo tuvugane ibijanye n'inyifato tutegeza kugira muri iyi minsi y'amatora. Cyane cyane ibiganiro byabaye byatumberezwa ahanini kugwaruka, kuko yari yadutumiye adusaba yuko tujana n'ugwaruka dutwara mu migambwe, no kuvuga 3 kuri shake mugambwe. Hariho abantu bari bajejwe gutanga ivyigwa bashika nka 3, harabavuga kuvyerekeye inyifato y'ugwaruka, uko ugwaruka bwo kwifata muri kino gihe, mu gihe kiri imbere c'amatora n'igihe amatora azoba yaheze, kuko ubuzima buzoba bubandanya. Bahanura ugwaruka yuko bwogira inyifato nziza, inyifato byo kumbatira umutekano, na cyane cyane inyifato yo kugira ivyiyumviro by'iterambere. Ku bijyanye n'amatora mwaganiriye iki? Icyo twasavye umuguseni, twawusavye yuko wokongereza ikiringo kijanye no gutanga amadosiye ku bakandida bazokwitoza, haba ku rwego rw'abahanuzi b'amakomine, haba ku rwego rw'abadepite. Amatora y'umukuru w'igihugu yazoba mu 2007. Kuki mushaka ko babongerera ubundi bimeze gute? Nuko urabona nk'abazokwitoza ku rwego rw'abahanuzi ba komine bari mu gihugu hagati. Turinda kubategura, barinda kurondera amadosiye, kuko usanga hariho bamwe usanga bitanyaruka, bicerewe, izo dosiye zicerewe, no kuvuga ubwo rutonde rwose ruba impfagusa. Ico gituma twavuga tuti kugira ngo bigende neza ntihazogire abacegwa, ntibitwaze umwanya kugira ngo twasaba ko twongera kugira ngo ico citwazo kizobeho gutwara buze umwanya. Umukuru w'igihugu yabashubije iki? Siwe yishisho kibazo, ico kibazo nicamurabana cyane. Ico kibazo caraba seni kikaraba n'ubucanga rw'intwaro yo hagati. Umucanga w'intwaro yo hagati rero yace yishura aratubwira yuko seni mu byo yateguye, mu kirangamisi yateguye birinda kugenda ko yabiteguye, hamwe bongereje iminsi mu bikorwa byabo nabo hari ibyocegwa. Aha nibyo numva ko mwaravuze ko mutishimiye abagize seni bazakurikira ayo matora. Abagize seni burya s'abantu bose bashobora kwishimira ngo seni ngo bihagaze neza, si bose. Nibaza ko atakibazo cyabaye ngo bavuge ngo bangahe kwijana bemera seni, bangahe kwijana bahakana seni. Ariko twe tuvuga tuti seni uko yo biri kose, igikuru nuko yashizeho n'itegeko, hama nayo igashiraho amategeko ajanye no gutegura amatora meza. Twe tuvuga tuti amategeko seni yashizeho yokurikizwa neza, amatora akaba ku mugaragaro.
amatora akaba amatora atagiramwo utunenge byoba byiza gusumba. Nta myidogo rero y'abavuga ko ngo yaba yiganjemo abari kwishyaka umugambwe uri ku butegetsi. Imyidogo ihari kandi myinshi turumva hirya no hino, kandi n'ibyo abenshi muri seni n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi. None kuri icyo cyo babashubije iki? Kuri icyo baratubwiye yuko seni ari umugwi wigenga. Umugwi rero wigenga, ibyo ukora ubikora mu bwigenge. Bamaze kubitubwira tukabona n'inso baduhaye, nta kundi ubigenza, uridoga ugasubira. Mugabo seni yaramaze kujaho, kandi seni iri ku kivi, iriko irakora. Si kwa kundi aho twokwidoga bohava bavuga bati seni turahinduye, turasubiremwo abandi, turakuyemo turasubiremwo abandi. David Mukanya, Vice President w'ishyaka Iprona mu Burundi. Tuve mu Burundi tujya ku mugabane wa Aziya. Ubushinwa bwatangaje gahunda nshya yo kubonera umuti ikibazo cy'imyenda ibarirwa muri za miliyari z'amadolari 70 y'ubuyobozi bw'ibanze, mu gihe leta ikomeje kurushaho gushyigikira ubukungu bw'iki gihugu bushobora guhura n'ibibazo bishya nyuma y'itorwa rya Donald Trump muri Amerika. Urwego rusumba izindi mu gushyiraho amategeko mu Bushinwa rwemeje umushinga w'itegeko uzazamura ikigero cy'umwenda w'ubuyobozi bw'ibanze kandi ritume bushobora gufata indi myenda. Ni inkuru ya Laura Bika mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Uyu mugambi ugamije gusonera ubutegetsi bw'intara bwakusanyije urugero rwo hejuru cyane rw'amadeni hashize imyaka ibarirwa muri 70. Ubutegetsi bw'intara bufashije kuzamura ubukungu bw'Ubushinwa bufashijwe n'akayabo k'amadeni bwasabye, amenshi akaba yarashowe mu mishinga y'ibikorwa remezo. Gusa gutakaza agaciro kw'imishinga y'ubwubatsi bw'amazu kwatumye imijyi imwe idashobora kwishyura imyenda yayo. Uyu mugambi wo kubishyurira ukaba ari umwe mu ngamba zo gusubiza ubukungu ku murongo. Iki gihugu cya kabiri ku isi mu bifite ubukungu bwihagazeho cyasubiye inyuma mu mezi ashize. Hakaba hariho n'impungenge z'uko ibintu byakomeza kumera nabi mu gihe kirekire kubera umugambi wa perezida mushya wa Amerika Donald Trump wavuze ko yiteguye kuzamura imisoro ku rugero rurenga 60% ku bicuruzwa bituruka mu Bushinwa. Ubutegetsi bukuru bw'Ubushinwa ngo bwiteguye kurekura triliyari 6 z'amayuani zingana na miliyari 480 z'amadolari y'Amerika zigahabwa ubutegetsi bw'intara kugira ngo bukemure ikibazo cy'amadeni. Ni umugambi utangira uyu mwaka ukazarangira mu mwaka wa 2026. Bivuze ko buri mwaka hazatangwa triliyari 2 z'amayuani. Kuri aya ubutegetsi bw'Ubushinwa ngo buzanatanga miliyari 800 z'amayuani ku butegetsi bw'intara, zikazatangwa mu mpapuro mpeshamwenda zihariye, kandi bikazakorwa mu gihe cy'imyaka 5 yose hamwe akazaba baye triliyari 4 z'amayuani. Aya kandi akaba yiyongera ku kandi kayabo ka triliyari 1.4 y'amadolari yagenewe igihe cy'imyaka 5. Inkuru ya Laura Bika mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tukomereze hano ku mugabane w'Uburayi. Abayobozi b'ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari mu nama mu murwa mukuru Hongiriya. Umurwa mukuru wa Hongiriya Budapest bitezwe ko baza gutangaza gahunda yo gutuma Uburayi burushaho guhangana n'ibindi bihugu mu rwego rw'ubukungu. Iyi nama ije ikurikira ibiganiro by'umunsi umwe byabereye aho ngaho nyine kuwa kane, byarimo ibihugu 42 byo mu Burayi. Izi nama zombi zirangwa n'ubushake bwo gushakira hamwe ukuntu Uburayi buzitwara nyuma yo kugaruka ku butegetsi kwa Donald Trump muri Amerika. Ni inkuru ya Nick Thorpe mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Haraheze imyaka 2 umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin atumye ibihugu vy'ishyirahamwe rya Buraya vyiyunga mu buryo budasanzwe igihe yatera Ukraine. None ubu Donald Trump niwe yabaye imbarutso y'akandi kigoro kico ivyo bihugu bihurirako, nk'uko abategetsi ba Buraya bavyerekanye i Budapest. Ibiganiro vy'uyu munsi vyashimikiye ku bushobozi bwo guhiganwa, aho hashikirijwe ivyiyumviro 170 vy'umuhinga mu butunzi, akaba yanahoze ari umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Mario Draghi. Intambamyi nyamukuru kugira batera imbere muri ivyo biganiro nukumvikana ko amafaranga ategerezwa kuva ko yotangwa n'igihugu kimwe kimwe canke ko yova mu yishirahamwe rya Buraya, nuko ayo mafaranga yofatwa ideni ku masoko mpuzamakungu. Aho niho hasigaye ukutumvikana gukomeye. Ku bwa Draghi atagikozwe vyihuta, uwo mugambi w'ishyirahamwe rya Buraya nta mahirwe ufise.
inkuru ya Nick Fop. Dukomereze kuri sinema. Umukinnyi w'amafilime w'umwongereza Idris Elba avuga ko afite umugambi wo kubaka umujyi mushya ukoresha cyane ikoranabuhanga mu gutanga serivisi no kubaka studio ebyiri za sinema muri Afurika, umugabane umuryango we ukomokamo. Aganira na BBC, Idris Elba yijeje gutanga umusanzu we mu kurushaho guteza imbere sinema muri Afurika. Ni inkuru ya Thomas Nadi mugezweho na Nina Iradukunda. Idris Elba ni umukinnyi rurangiranwa w'amareresi. Mu mareresi menshi yakinye harimo iyitwa Mandela Long Walk to Freedom yakinye ari Nelson Mandela. I fought against white domination. I have fought against black domination. I have cherished the ideal. Elba araharanira cyane iterambere ry'amareresi yo muri Afurika n'abanyafurika bavuga inkuru zabo. Akenshi abanyafurika babwirwa umuco wabo n'abanyamahanga. Ibyo uzobona ni ihungabana, ingene twabaye abaja, ingene twakolonijwe. Iyo wiyumviriye ku mareresi yo muri Afurika, uraza ubudasa hagati ya New York na Los Angeles. Urashobora kuvuga uti New York ifise taxi z'ibara ry'umuhondo, urashobora kuvuga uti Los Angeles plage ni y'umusenyi. Ivyo wabikoze gute? Ukoresheje amareresi. Hari uwambwira ubudasa hagati ya Aburi na Aka. Oya, dutegerezwa kubibabwira tubicishije mu nkuru, ni naco gituma ari nkenerwa. Muri iyo nama y'iminsi 3 yasabye abategetsi bo muri Afurika n'abafata ingingo kwemera ko iki gisata gifite ububasha bwo guhindura imico no gushora imitahe mu iterambere ryaco. Yavuze ko afise imigambi yiwe bwite yo kubaka inzu ikorerwamo amareresi muri Ghana. Igikorwa cyo kubaka inzu ikorerwamo amareresi ikirimo ibice byinshi. Ku bwanje nakoze ibice bibiri icyarimwe. Kimwe nico guhamagarira abategetsi b'igisata c'amareresi mu gihugu gushira inguvu mu gushimangira ingingo zo gushishikariza gukora amareresi no kuronderera rimwe ahantu heza no kurondera abantu bashobora kumfasha kubaka. Ndibaza ko naronse ahantu dushobora kubaka. Si muri Ghana gusa hanze amaso. Muri uwo mwaka uwo rurangiranwa yarahawe itongo mu mazinga ya Zanzibar muri Tanzania. Naho nyene afise imigambi yo kubaka yo studio. Ivyifuzo vyiwe ntivyerekeye gusa guteza imbere amareresi nyafrika, ariko aranakora umugambi munini wo kuvugurura ikigwa ca Sherbo kiri mu mazi ya Sierra Leone mu kuhahindura umuji utonona ibidukikije, aho abantu baho bazokoresha ubuhinga bwa none mu guteza imbere imibereho yabo. Haraheze imyaka 6 turiko turakora kuri uyu mugambi, kandi bizofatira imyaka 20 imbere yuko tubona ivyavuyemwo neza. Ubu tugeze aho ibijanye no kwemererwa kubaka kwizinga ryabonetse. Ubu turiko tugira ivyigwa by'ingene tuzokubaka, kandi Imana ibishatse mu myaka mike iri imbere tuzotangura ibikorwa. Nk'umuntu yishimira cyane kuba yamuka muri Afurika, Elba afise umugambi w'uko umunsi umwe azoshinga ahantu muri Afurika urugo rwiwe ntabanduka. Mama ava muri Ghana, data ava muri Sierra Leone. Rero nakuriye mu muryango ufise imico yombi. Ndi umunyagana, ndakunda izuba, ndakunda ubushuhe, ndakunda ivyo kurya. Ndakunda kuba ndi kumwe n'abantu dusangiye imico n'ikibano. Rero iyo nje muri Ghana ndumva ndi wacu. Ntabwo tuvuga ururimi rwaho, ariko ndiko ndarwiga. Inkuru ya Thomas Nadi. Ejo mu kiganiro cy'imvo n'imvano tuzagaruka ku matora yo muri Amerika yabaye muri kino cyumweru. BBC Gahuza miryango. Ubu noneho no mwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Abashuje mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahereye mu Rwanda. Shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru irakomeje. Ku munsi w'ejo ikipe ya Mukura Victory Sport yihereranye Polisi itsinda ibitego 2-0. APRFC yatsinze Vision nayo ibitego 2-0. Ni nyuma yo guterwa mpaga y'ibitego 3-0 na Gorilla ku mukino wazihuje mu cyumweru gishize, maze APRFC bikaza kugaragara ko yakinishije umubare w'abanyamahanga benshi kurenza abasanzwe bemewe kujya mu kibuga. Birashoboka cyane ko ibi ari nabyo byatumye APRFC inirukana uwari umuyobozi wayo Koloneli wacyuye igihe
Richard Karasira wahise asimbuzwa General de Brigade Deo Rusanganwa. Ku mugabane w'Uburayi, shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza irakomeza mu mpera z'icyumweru. Umukino utegerejwe cyane n'uzahuza Chelsea yakira Arsenal ku kibuga cya Stamford Bridge. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Arsenal izafata urugendo rutagera ku isaha iva mu majyaruguru ya London yerekeza mu burengerazuba bw'umurwa mukuru Stamford Bridge, izi neza ko gutsindwa na Chelsea bishobora guhagarika burundu urugendo rwo guhatanira igikombe cya shampiyona. Umutoza Mikel Arteta yabwiye abanyamakuru kuri uyu wa gatanu ko ataramenya neza niba bamwe mu bakinnyi be b'ingenzi nka Declan Rice, Kai Havertz na Mikel Merino bazakina ku cyumweru, ariko kapiteni Martin Odegaard yakize imvune kandi yiteguye gukina. Kuri Chelsea, umutoza Enzo Maresca afite icyizere ko Cole Palmer na Jadon Sancho bazaba bakize imvune bafite mbere y'uyu mukino w'ishiraniro. Nubwo Arsenal iri mu bihe bitari byiza, mu mikino itanu iheruka guhura na Chelsea muri Premier League Stamford Bridge nta n'umwe yatsinzwe, yanganyije kabiri, itsinda inshuro 3. Uyu mukino uzabanzirizwa n'indi zaba ejo kuwa gatandatu irimo na Liverpool izakira Aston Villa. Ni umukino w'ijana Liverpool izaba ikina na Aston Villa kuri stade Anfield mu marushanwa yose. Muri yo Liverpool yegukanye intsinzi inshuro 62, itsindwa imikino 17 gusa. Cyakora rero bajya bavuga ko mu mupira w'amaguru amateka aberaho gusimburwa n'andi, kuko intsinzi rukumbi ya Villa iheruka muri 2020 yandagaje abakinnyi wari umutoza Jurgen Klopp ibanyagira umurundo w'ibitego 7-2. Icyo gihe rutahizamu Oli Watkins yatsinze imbumbi ya 3 wenyine. Manchester City nayo izaba yafashe urugendo isura Brighton Hove Albion ku mugoroba w'ejo mu mukino umutoza Pep Guardiola avuga ko atarabona amakuru meza ku mvune z'abakinnyi basibye iheruka. Ni mu gihe Tottenham izakira Ipswich ku cyumweru, naho Rudi van Nistelrooy akayobora Manchester United Old Trafford yakira Leicester mu mukino we wa nyuma nk'umutoza w'agateganyo mbere y'uko Ruben Amorim atangira akazi ku buryo buhoraho kuwa mbere tariki ya 11. Urakoze cyane Prudence. Nsoreze ku mikino y'ibikombe by'i Burayi muri Europa League. Manchester United yaraye itsinze umukino wayo wa mbere itsinda PAOK yo mu Bugereki ibitego 2-0. Tottenham itsindwa na Galatasaray ibitego 3-2, ni mu gihe AZ Alkmaar yo mu Buholandi yanyagiye Fenerbahce yo muri Turukiya. Ni ikipe itozwa na Jose Mourinho yayinyagiye ibitego 3-1. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nabahitiyemo. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana na Prudence Ngiyumva kuri aya makuru y'imikino mwatugezagaho. Noneho ni umwanya w'ikiganiro baza muganga mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Tempa cyangwa ingoma ni agace k'ingenzi mu bigize ugutwi k'umuntu. Iyo rero katabungabunzwe neza gashobora gutera ibibazo birimo no kutumva. Turabisobanurirwa na muganga Kayitesi Mukara mu ivuriro Human Hood. Iyo tuvuze ingoma y'ugutwi cyangwa tempa, hari abakunda kubyita ijisho ry'ugutwi, ariko ni akantu kameze nk'agashishwa cyangwa agatambaro kari mu gutwi. Ni ukuvuga ngo iyo urebye kino kintu cy'ugutwi cyo hanze hari umwenge w'ugutwi, hahandi haba ubukuru gutwa, hahandi abana bashyiramo ibishyimbo cyangwa utubuye. Wakwigira imbere ho gatoya nka santimetero 3 mu bagabo, mu bagore ni santimetero 2 na milimetero 8. Ugera kuri ako kantu kameze nk'idirishya cyangwa agatambaro gatandukanye ugutwi ko hanze n'ugutwi ko hagati. Iyo ngiyo niyo yitwa tempa. Uko gutwi rero ko hagati ariyo tempa cyangwa se ariko ingoma y'ugutwi kumaziki. Rero ingoma y'ugutwi ahanini yaremewe akamaro ko kumva, kubera ko ku muntu ufite ingoma nzima, iyo ijwi ryinjiye rikanyura hano hanze rikinjira muri wa mwenge, riragenda rigakubita ku ngoma. Ryakubita ku ngoma, ingoma ikaryakira, igasa nkaho irisuganya, ikabyegeranya, ikabyohereza ku tugufa tuba mu gutwi ko hagati. Rero iyo ingoma y'ugutwi ifite ikibazo, tuvuge iyo irwaye cyangwa iyo yaturitse, nta sano riba riri hagati y'utwo tugufa n'ingoma. Kwa kundi gusuganya amajwi kuba kutagihari, amajwi arinjira agahita yinjiramo mu gutwi ko hagati, ntanyure kuri twa tugufa dufasha mu kurangurura amajwi. Rero bigatuma ijwi ritabona uko ryoherezwa mu muyoboro w'ugutwi nk'uko bikwiye, rikagereyo ryagabanutse. Ni biki bishobora kwibasira ingoma y'ugutwi ku buryo ishobora kugira ibyo bibazo? Hari impamvu nyinshi zitandukanye. Turahera ku mpamvu zoroshe. Iyo umuntu agukubise urushyi rushobora gutuma iya ngoma iturika, kuko nabwo ibireze, ariko urushyi rushobora gutuma pressure cyangwa akantu k'umwuka
gasa nkaho gakubita ingoma igaturika nk'uko n'ishashi ushobora kuyikubita igaturika mu gihe irimo umwuka. Ikindi gishoboka kenshi kwa kundi abantu bashyiramo tishikoto cyangwa nk'igipfundikizo cy'ikaramu cyangwa agati barimo gushima mu gutwi, nabwo bishobora gutuma ukomereka ingoma y'ugutwi igaturika. Ariko impamvu nyinshi cyangwa impamvu ya mbere ikomeye ituma ingoma y'ugutwi iturika ni umuhaha, kwa kundi mu gutwi ko hagati harwara hakibumbiramo amashira agatuma ingoma irega igaturika, amashira agasohoka, ari wa muhaha tubona ari nawo wa mwenje usigara mu ngoma. Ariko ukuyeho ivyo byose hariho no kuba harimo nk'ubukurugutwa bwuzuye mu gutwi cyangwa hari impamvu yariyo yose ituma ugutwi ko hanze kuziba, bigatuma ijwi ridahita ngo rigere ku ngoma, kuko kugera ijwi ku ngoma nivyo bituma kumva bimera neza cyangwa bitamera neza. Ingaruka rero ziba izihiyo ingoma yapfuye gutyo. Ingaruka nyamunini ni ukutumva ya mbere, ariko ingaruka ya kabiri ni nkaho ari nk'umuryango wo gukingira igice cy'imbere cyo hagati cyo mu gutwi. Ni ukuvuga ngo mu gihe ingoma yaturitse, ugutwi ko hanze n'ugutwi ko hagati biba noneho bifite bihura, ugutwi ko hagati kuba kurangaye, kandi iyo harangaye hatagenewe kuba harangaye mikorobe irinjira mu buryo bworoshe. Niyo mpamvu usanga n'abantu bafite umuhaha bakira bikongera kandi bikagaruka. Yaba arimo gukaraba amazi akinjira mu gutwi bikamutera umuhaha, kuko amazi aba yagiye hatagenewe kubera ko harimo umwenje utuma hombi hahura. Umuntu agakomeza kurwara umuhaha, ushobora no kumuvaniramo ingaruka z'uko ushobora kumutera ibibazo byo mu bwonko, mugiga n'ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo bituruka kuba umuntu afite umuhaha. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo umuntu yagize icyo kibazo cyo guturika ingoma y'ugutwi ashobora kuvurwa? Yego, biterwa n'impamvu. Ushobora gukora impanuka ingoma igaturika, ushobora gukubitwa urushyi ingoma igaturika. Akenshi iyo nta bwandu bugiyemo harakira, nk'uko n'igisebe icyo ari cyo cyose ku mubiri nacyo gikira. Ariko iyo ari umuhaha ugakomeza kuza, bituma ingoma irushaho gushwanyuka, kagace kaba karasigaye nako karakomeza kakarwara, kakagenda gashiraho ku buryo nta ngoma isigara ho na ntoya. Icyo gihe nabwo ubuteganya ko hazikiza, biba bisaba ko habagwa hagaterwaho ikindi kiremo. Birakorwa, nanga mu Rwanda birakorwa hagakira, kugira ngo icyo kiremo gitwikire wa mwenje, noneho ingoma nayo izongere gushobora kubonaho ihera ikura, kugira ngo izasubirane ibe ingoma nzima. Muga, bya bibazo byo kutumva iyo ikize neza nabyo birashira? Iyo ikibazo ari ingoma yonyine yaturitse, ibyo bibazo byo kutumva nabyo birashira. Iyo ari ingoma yonyine nabwo yarwaye umuhaha, twatugufa tw'imbere nitwangirike, nabwo n'ubundi iyo ingoma yavuwe cyangwa yabazwe igasubizwaho, kumva birasubira nk'uko byahoze mbere y'uko arwara. Ariko mu gihe twatugufa tw'imbere natwo twangiritse, hari ubwo tumungwa, hari ubwo dutandukana, bivuga yuko imikorere y'ugutwi itakiri nk'uko yari imeze mbere. Iyo tutakosowe, urakomeza n'ubundi kumva biragabanuka, bingana n'uruhare rwa twatugufa tuba tutarimo gukora neza, usigarana bwa bumuga kubera icyo kibazo. Ndumva rero niba ari ibyo ngibyo hari inama mwagira abantu? Yego, inama nuko si byiza kugira icyo dushyira mu gutwi. Hari abantu bajya nko kwikurugutura mu gutwi bagashyiramo tishikoto, barangaye bagatobora ingoma y'ugutwi. Tujya tubibona. Twirinde kurwana, twirinde gukubita ku matwi, inshi no mu bana. Icya kabiri, iyo wumva mu gutwi hakubabaza cyangwa warwaye umuhaha, ni byiza kwihutira kwivuza umuhaha, kuko umuhaha utuma ikibazo gikomeza gukura, itabira kwivuza umuhaha ushobore gukira. Muganga Kayitesi Mukara wadusobanuriraga ku kamaro k'ingoma y'ugutwi. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo ikiganiro gasanuka amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga. Ni rero mwebwe mushoje amakuru yacu kuri uyu wa gatanu.